iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ku amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike. Murano makuru turaza kugaruka kwibaru bidasanzwe ya Godefroid Niyombare. Uyu niwe yagirizwa kuba ari we yararongoye abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza kwigenekerezo ya 13 Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ni mu gihe hagati y'abategetsi bompi yoba ab'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi yo bagiye kuvuga ibitagenda neza, cane abo Burundi bo bashimika kuko ba leta y'u Rwanda yarabimye abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu nyuma bakaza guhungirayo. N'amajambo yagiye yaravugwa n'abategetsi batandukanye harimwo umukuru w'igihugu nyene cyo Evariste Ndayishimiye urongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo, umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Albert Shingiro, Willy Nyamitwe ndetse n'abandi bategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ku mbuga ngurukana bumenyi abategetsi b'u Rwanda nabo baragiye bishura ku mvugo zagiye zirakoreshwa n'abategetsi b'u Burundi, aho bavuga ko abari mu minwe ya HCR ko ari igomba gutanga uruhusha rwo kugira ngo barungikwe mu gihugu c'u Burundi. Ndetse no mu minsi iheze no mu mezi aheze hari ibiganiro vyabayeho hagati y'inzego z'ibihugu vyompi kugira ngo barabe ko botorera umuti ico kibazo abo ba Godefroid Niyombare ndetse n'abandi bategetsi bahunganye bagatahukanwa mu gihugu. Ibiganiro vyabereye mu gihugu ca Tanzania bikitabirwa n'abashikiranganje b'imigenderanire y'ibindi bihugu vyompi. Ni nako kandi no mu minsi iheze vyagiye birumvikana mu mvugo zitandukanye z'indongozi harimwo cane aba bakomeye mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'indongozi nkuru mu gihugu. Uti imbere ko tubageza ko ivyibaruwa ya Godefroid Niyombare, reka tubanze tubageze ko ibi biraha. Uti abagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ngo ntibazokwigira bagirirwa imbabazi nk'uko vyavuzwe na Reverend Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abandi nabo bakamuhanura ngo gushira amaguru hasi ngo kuko hari n'abandi bari bakomeye kumurusha yamara ngo bamaze kwibagirwa. Mu gihe umugambwe CNDD-FDD wo uvuga ko mumenyesha makuru yabaza umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ko batokura ivyo vyivugo mu majambo bagashira mu ngiro mu kugirira ikigongo barundi bagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ivyo bikaba vyaraturutse ku majambo aho uwabaza ikibazo yagize ati uvuga ko umugambwe CNDD-FDD uvuga ko washize Imana imbere, ukavuga ko wahaye ikibanza ca mbere Imana mu gihe hari abagizwe gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Uyo rero yabajije agira ati ese koko mu vyivugo vyo mu majambo nimwoshira mu bikorwa mu kugirira ikigongo abarundi bagiriza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015? Aha niho Reverend Ndikuriyo yavuze ko batazokwigira bagirirwa imbabazi. Ivyo munyamabanga mukuru w'uyu mugambwe ahejeje kubishikira mu kiganiro yahawe abamenyesha makuru mu ntara ya Makamba, aho yari karishura ku bibazo vyerekeye ubuzima bw'igihugu. Nayo kuvyerekeye abahoze mu mugambwe CNDD-FDD nabo nyene bahunze igihugu kubera ivyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015, naho hari bamwe mu bicororo basanzwe bazwi ko bahunze bari muri CNDD-FDD. Umunyamabanga mukuru ararahira karengwa ko ata mu CNDD-FDD n'umwe yigeze ahunga, akavuga ko azobaza nimba yoba ariho. Yamara nubwo vyifashe gutyo, imbere ko tubageza ko ivy'ikete rya General Godefroid Niyombare, nta murundi atazi ko Leonidas Hatungimana ari umu CNDD-FDD akaba ari n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu, hakazamwo Onesimo Nduwimana ari umuvugizi w'uwo mugambwe, Pio Ntavyo hanyuma yari umukuru w'inama nshingamateka n'abandi. Imvugo rero ngo ya Reverend Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, kabifatwa ngo nk'akamenyero k'abategetsi bose bava muri CNDD-FDD kuko n'abandi bama bakoresha ngo ibinyoma mu majambo bashikiriza. Kubwiwe rero akavuga ko leta y'u Burundi ititegure guha ikigongo bahunze bagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015, agasigura ko n'Imana abo yaremye bayishavuje hari igihe bahana. Akavuga ko aba banyepolitike bahunze bafise ico bagirizwa bategerezwa guhanwa hisunzwe amategeko. ngo ahubwo abo bagezwe gutembagaza ubutegetsi ngo ntibanyaruke kuko
bahanwe kuko nimba barindira ikigongwe kitazoza vuba. Ni mu gihe nk'uko bitangazwa umwe mu bamukurikiranye bakaba bariko baravuga ko umunyamabanga mukuru ngo yarakwiye nawe gushira amaguru hasi ngo kuko hari n'abandi bari bakomeye kumurusha yamara ngo bamaze kugira ivyago. Aho kandi mu gihe benshi bavuga ko n'ikiringo ciwe cyo kurongora umugambwe caheze akaba ashobora no gukurwa muri ayo mabanga umwanya uwo ari wo wose nk'uko amakuru atanguye gushikira benshi baba bafise amakuru y'ibanga abimenyesha. Hari ikete ry'ibanga nk'uko vyatangajwe, ni ikete ryandikiwe General Godefroid Niyombare. Ni ikete dusanga ku rubuga rwa Pacifique Ninahazwe. Ibaruwa General Niyombare ubigenze gute ngo ubuzitiro ndayishimiye nabo muri leta yiwe. Mon General, maze igihe niyumvira impamvu President Ndayishimiye amaze imyaka akoresha ingufu ziwe zose kugira bagutane mu Burundi. Intumwa zararungitse kukurondera biranka, ubu naho uriko wambika ibinyoma vyose bishoboka. Ndayishimiye ageze ku rugero rwo guheba inyungu zihambaye z'igihugu no kwinjira mu ntambara n'ikindi gihugu arondera wewe. Iyo ariko arakuvuga aragira ishavu ryinshi cyane tukumirwa. Ubwo ntabanga uduhishije rituma Ndayishimiye yumva ko adashobora kurongora igihugu atagufise. Uti kubera iki mvuze ko arondera wewe? Urutonde yatanze mu Rwanda rw'abantu bategerezwa gutanwa mu Burundi ruriko abantu 34 bagerezwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Bamwe n'abasirikare, abandi n'abapolisi, mwari kumwe kwigenekerezo ya 16 Rusama umwaka wa 2015. Abandi n'abanyapolitike bazwi, abandi n'agateka kazina muntu be n'abamenyesha amakuru. Abo bantu barazwi ko bari mu bihugu bitandukanye nka Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Tanzania, Ubufaransa, Ububirigi, u Rwanda, Ubudagi n'ahandi. Leta Ndayishimiye ifise amakuru ko woba uri mu Rwanda. Ibindi bihugu vyose abo bantu barimwo ntangorane biteye Ndayishimiye. Igihugu conyene atuka uko bukeye uko bwije ni kimwe gusa, ari naco yibaza ko urimwo, u Rwanda. Ico nico cerekana aho ugeza kumubuza amahoro. Uti Mon General, nukubera iki Ndayishimiye yakwitiriye umuhari Red Tabara kandi abizi neza ko atacupfana n'uwo muhari. Red Tabara yatanguye yitwa Fronabu Tabara muri Rusama umwaka wa 2011. Amasanamu yayo ya mbere yarerekanywe na televiziyo y'Ubufaransa France 24 muri Munyonyo umwaka wa 2011. Abagwanyi bayo bari muri Haut Plateau za Uvira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ico gihe wewe watwara ibiro bikuru vy'igisirikare cy'u Burundi. General Ndayishimiye nawe yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igisirikare. Ni ukuvuga ko mwari abategetsi bavugana ikibazo ca Fronabu Tabara ico gihe. Uti duhishurire ico mwayazi. Ese yoba yarakwagirije ko utwara igisirikare cy'u Burundi ukongera ugatwara ikiroberi? Igitero ca mbere ca Red Tabara mu Burundi cabaye muri Kigarama mu mwaka wa 2014 mu ntara ya Cibitoke. Ico gihe Red Tabara iva muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ico gihe wewe watwara iperereza ry'u Burundi. Ndayishimiye nawe yatwara Sobugeya. Hari ico muba mwarayaze ca Red Tabara twoba tutazi. Iri kete rya Pacifique Ninahazwe kuri Godefroid Niyombare ribandanya rigira riti: umaze guhunga igihugu waratangajwe kuba ikizigenza umuhari Forebu warugizwe n'abasirikare bansonyangwa ry'ibwirizwa shingiro mu mwaka wa 2015. Nimba atari jewe noba ntabizi, nta gitero ca Forebu mu Burundi ndigera numva kugeza ubu. Amakuru nagenda ronka yarigeze kuvuga ko hariho abagerageje guhuza Forebu na Red Tabara ngo zije hamwe, cane cane mu gihe mihari yose yari ifise ibirindiro muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru mfise yemeza ko bitigeze bishoboka. None no kubera iki Ndayishimiye akwitirira Red Tabara? Ese ko bari ukutamenya hoba hari irindi banga azi tutazi, canke ni kinyoma akoresha n'imanga kubera umubujijitiro? Iri kete rirabandanya rigira riti: Mon General, ibi ni Pacifique Ninahazwe yavyanditse. Mu buzima bwanje naragize amahirwe yo guhura nawe inshuro zitatu. Mu mwaka wa 2011 canke mu mwaka wa 2012 twarahuriye muri exposition yari kuri Centre Culturel Française. Akanya gato twaganiriye na kumvanya ivyiyumviro bitandukanye n'ivyo nahora numva nabandi bahoze bagwana muri CNDD FDD, na cane cane ko ari intwazangabo yugurutse kandi adatinya kwerekana ibitameze neza.
uyo munsi naratangaye kumva chef d'état major w'igisirikare yiyamiriza ubusuma buri mu gihugu nk'uko na twebwe twabivuga mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2014. Twarahuye kandi naho dusohotse inama muri hoteli Merdier de Source de Nili, aho twaganiriye akanya. Ico gihe wari charge de mission mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ho naratangaye rwose kuko ibibazo by'igihugu babivuga majambo dukoresha muri societe civile. Ndibuka ijambo nakubwiye iti mon général, uragaba iyo mvugo wewe izogucisha umutwe. Weho ko ubivuga ukabukiriho niko wanyishuye. Uti jewe sico kimwe kuko sindi général ntaco bontinyira. Waciye witwengera wumvisha inyishu yanje. Uwo munsi nyene waciye ugenwa guserukira Burundi muri Kenya. Sinatangaye, natawe ko bashimye kukwigiza kure. Irya gatatu ntaco ndarivugako, ariko naho nyene wari wa wundi nyene. Wewe umuntu akuganirije naho haca imyaka 5 mutavuganye asanga ukiri wa wundi. Nturi mahindagu, abakuzi bose bakumbwiye nk'umugabo atihindukiza mu ijambo enome de principe. Ubwo abo mwahoranye ku rugamba sico baguhora, ko ndayishimye mwasangiye urugamba akaba kuzi ukomeze. Ni igiki atinya kiri muri wewe ku buryo abona ko atazigera aronka amahoro ucidegembya? Irikete rirabandanya riti mon général, warambwiye umubabaro wakuranye ko wo kwicigwa umuvyeyi wawe mu mwaka w'igihumbi 1972. Warambwiye amagogo wagize mu nyuma be n'ubutwara umuvyeyi wasigaranye yakureranye maze akurinda urwanko. Warambwiye ingene bimeze gukura ubona wakwiciye so akakunyaga mu nyuma ugasanga yagwa lift mu modoka yanyaze so. Warambwiye ingene wagiye uriga kure yahuba kugira abigisha bawe ntibamenye ko uri umuhungu wa Niyombare Paul. Warambwiye ingene wafashe ingingo yo kuja ku rugamba, ingene wataye akazi wahembwa neza muri Onatel uja mu ishamba. Nukuvuga ko abigisha amacakubiri bafatiye ku vyago vya kahise ataco bafise bitwaza cababaje kukurusha. Warambwiye kandi ku vy'urukundo wakunda Perezida Nkurunziza. Warambwiye ko wanabaye iwe mukiva ku rugamba. Igihe cyose twamuvuganye ko wamwita ton frère, umuvukanye. Nubu ndemeza ko mu bategetsi bose bahuze muri CNDD FDD tumaze kuganira ari wewe wa mbere uvuga neza Nkurunziza. Muri Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2015 nk'umukuru w'iperereza wari mu kibanza abajenari nka bose bipfuza mu Burundi. Inyuma amezi 3 gusa muri ico kibanza wari uturandikira Perezida Nkurunziza umubwira ukuri ku ngaruka z'ikiringo ca gatatu. Naho atashimye kukumviriza mbere akanagukura ubutarariye, ivyo yavuze vyose vyarabaye. Ikiringo ca gatatu catumye amakungu akura icizere ku Burundi, cavyaye indyane zikomeye mu gihugu, casubije inyuma Burundi mu bintu vyose. Nikiringo carangiye kandi gihitanye ubuzima bwa Perezida Nkurunziza atari agisohoka imbibe, bituma gwara ntiyashobora kuja mu bitaro bikomeye. Akaba hari n'amakuru avuga ko abo yizeye bashobora kuba ari nabo bamuhemukiye ku munota wa nyuma. Ico abagumyabanga benshi batabwirwa kugeza ubu nuko urwandiko urungukiye Nkurunziza rwatomora neza ko ruri mu ntumbero yo gukingira ubutegetsi bwa CNDD FDD. Waratomoreye Nkurunziza ko kuneza y'igihugu no kuneza CNDD FDD no kuneza yiwe atokwitoza ubwa gatatu. Ruriya rwandiko abanywanyi ba CNDD FDD barakwiriye gusubira bakarusoma maze bakirabira agaciro k'impanuro wari watanze. Nikete ribandanya rigira riti mon général, hari akabazo nakwibarije ni kubera iki kwigenekerezo ya 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015 wavuze ko uhagaritse Nkurunziza Pierre ariko ko utagaritse ibwirizwa shingiro. Ahandi hose iyo habaye kudeta ibwirizwa shingiro niryo bihutira guhagarika. Nakubajije ingene wari gutwara igihugu kandi wagumijeho ibwirizwa shingiro rishiraho izindi nzego. Wanyishuye ko intwazangabo irahira ko izogwanira ibwirizwa shingiro. Wambwiye ko igikorwa cawe cari gitumbere kugwanira ibwirizwa shingiro nk'uko wari warabirahiye nk'intwazangabo y'u Burundi. Reka subiremwo amajambo yawe uko wayambwiye. Sinigeze ndota gufata igihugu, intumbero yacu yo gushira Nkurunziza imbere y'ubutungane agasigura impamvu yahunyanze ibwirizwa shingiro ryamushizeho. Wambwiye ko wari wubaha inzego z'igihugu kandi ko ibwirizwa shingiro ari ryo ryavuga uwuheza akarongora igihugu mu gihe umukuru w'igihugu ahemutse.
mu nshamake we watahura ko Nkurunziza ahemutse yari gusubirirwa n'umukuru w'inama nshingamateka nk'uko ibwirizwa shingiro ryabivuga. Uti mon generale, abagutuka uno munsi si uko bakurusha gukunda Uburundi, warabwiguze aho waje ku rugamba. Abagutuka ntibakurusha kumenya amagorwa y'abahutu muri kahise, so yarishwe n'ivyanyu biranyagwa. Muhuto warabaye muri Paripehutu, mu nyuma wabaye chef d'état major wa mbere w'umuhutu mu gisirikare cy'u Burundi. Ibibazo vy'amoko mu Burundi urabizi neza. Abakwagiriza guhahamira ubutegetsi bibagira ko benshi bahemutse kugira baronke ikibanza wewe wari usanganywe. Iyo ukunda amaronko wari kunuma nawe kugira mu munyenga w'ubutegetsi. Nta n'uvuga ko akunda Nkurunziza kukurusha. Aho Ndayishimiye na bagenzi be basinye ikete ryo muri Munyonyi umwaka wa 2014 ntiwarimwo. Nkurunziza yakugenye kurongora iperereza nk'umwizigirwa yarazi ko atigera mubesha. Si ubutwari bavuga ko bakurusha kuko no ku rugamba wamye uri indongozi yabo nka komanda de regio. Amabanga menshi barimo uyu munsi niwo nayo wabatanguriye. Abarundi bamaze imyaka myinshi batumvise ijwi ryawe. Hari benshi Pacifique Nazwe akabandanya agira ati hari benshi banyandikira bambaza ko kiriho, hari n'abavuga ngo mbe yemwe azodutabara ryari. Kurya hari abagutuka niko hari n'abagukunda. Jewe sinje kukubaza ngo uzodutabara ryari kuko nta muntu umwe ushobora gutabara igihugu wenyene, cyo ni igikorwa ca twese. Jewe mfise ikibazo kimwe gusa, tubwire iryo banga Ndayishimiye akuzi ko rituma umubuzitiro kandi winumiye. Jewe iyo ari karampama ndagerageza kubitahura. Amabi y'ubutegetsi nguma nshira habona aramubabaza, ariko urugera guhama nta wundi numwe aruriko. General va mu gacerere uduhe iryo banga ryawe. Mukurindira ko mpaye inyishu ndasaba umugisha ku Mana ugwaye indara akakurinda abaguhama. Sintahura abavuga ko bashize Imana imbere bagahama wabahunze. Bari bagiye ko iyo Mana izi gutabara impunzi, bari bagiye ko Yesu cyangwa se Yesu Kristo bavuga ko bemera yahamwe n'umwami agahunga kiri uruyoya. Bari bagiye ko kandi ibwirizwa ry'Imana ridutegeka gutabara abahamwa. Bari bagiye kandi ko ibishika Imana igahana abakomeye nk'umwami Herodi maze bakagenda basiga rwa ruyoya rutagira inguvu. Imana ihangaze uwagutabaye. Ngiryo rero ikete Pacifique Nahazwe arongo ishiramwe Fokode yandikiye General Godefroid Niyombare. Nako kandi muri ano makuru twabagejeje ko vyinshi vyanatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo nawe ubwo ariko agaruka kuri Godefroid Niyombare ndetse n'abahunganye igihugu, aho yavuze ko abagizwe gutembagaza ubutegetsi bwo mu mwaka wa 2015 batazokwigera bagirirwa imbabazi nk'uko vyavuzwe na Reverend Ndikuriyo. Abandi bakamuhanura gushira amaguru hasi ngo kuko hari n'abandi bari bakomeye kumurusha yamara ngo bamaze kwibagirwa. Iyo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya mufite subscribe canke sabone bivanye naho muherereye kugira ngo mutoja mucikanwa n'ivyo dushikiriza kuri nombonesha kuri. N'umuhuza TV rero, Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.